Izina ni Past Nikiza Jean Apotre, nkaba ndi visionnaire wa Little Flock Ministries, nkaba ndi directeur executive kandi wari no shirahamwe. No musi wari umunsi udasanzwe twari twarasengeye cane, waho duhamagara abapastori abagwizatunga bishobotse n'abantu bakeya bo muri media kugira ngo tubaganirize igikorwa kitarashika kure gose ku mugaragaro aho kigeze, igikorwa cyo gutanga ibikoresho gifasha umuntu gusoma igitabo kindi umurongo ku wundi, isezerano rya kera aritahura mu buryo buserura inkuru y'agakiza kandi bushingiye kuri Kristo, kandi mu buryo bwo gusoma systematiquement. Rero ico gitabo kizoba kiri mu Kirundi, kigizwe na volume abiri. Volume ya mbere ikaba igizwe n'ibitabo 5 vya Mose Pentateuch, itanguriro gushika ngo gusura mu vyagezwe. Muri iyo volume nyene akaba harimo n'ibitabo twita ibitabo bidonda kahise, kuva kuri Yosuwa gushika igitabo ca Esther, ibitabo 12. Ivyo byose bizoba biri mu Kirundi. Rero twibwira ko bizofasha cyane, bigaterera bera muri rusangi, bigaterera no mu ishengero ryo mu Burundi. Ico gikorwa cagaragayemwo kwitabira, ntitwatumiye bose, twatumiye abapastori bakenya n'abantu bakenya bo muri media, n'abantu bakenya babagwizatunga canke bikorera utwabo, ariko wabona ko harimo umutima wo kwifuza gushigikira ikintu cyose coza kinagura ubukristo bushingiye ku ijambo ry'Imana mu Burundi, kandi ico kintu kikaba gikozwe mu rurimi kavukire. Naho vyaruko ntihabuze ibiganiro, kuko urabona ko turavuga ikintu kiri mu ntango, ni kuvuga Pasteur Onesphore yaduterereye yuko biri mu bigize le processus d'indigénisation canke urugendo rwa ishengero ryo mu Burundi, ishengero kama harimo kwikorera ibikoresho ubwacu biterera mu gukura kw'ishengero. Ariko kandi kubera novuga iyo champ canke ico kintu ari gishasha, hari ivyumviro bitaregera canke turahuriza kuri kimwe cyangwa ikindi. Harimo rero n'ibijanye n'ururimi rw'ikirundi, mbega ururimi rw'ikirundi rugeze he, mbega abarundi bavuga ikirundi co kimwe, mbega bo mu gisagara bize n'abaruguru batize, nihe twohuriza hagati na hagati, mbega ni gute inyuma y'imyaka myinshi abanyaburaya barateye imbere ku bijanye no guserangura ivyigwa ndoramana, ni gute amajambo bakoresheje ari mu butunzi mu buryo theologique dushobora kuyashira mu Kirundi, tudatakaje akanovera theologique kabo, kandi tudatakaje ururimi rwacu rw'ikirundi. Harimo ibiganiro wabona ko birimwo umutima uciye bugufi wo guterera kandi no kwemera yuko ari ikintu kidaheze. Rero ico kintu twagishimye cyane. Ikindi nuko notamment Dr Emmanuel Ndikumana yasubiye gutsindagira yuko bikenewe yuko ico gitabo tugisoma kitaraja ku mugaragaro, kugira ngo ahantu hose tubona harimwo ibintu bidahwaye n'ijambo ry'Imana bikosorwa. Ntiyatinye kubivuga ngo nukubera ari jewe cyane nukubera nawe ari mu bafashije kugikosora. Oya, uwo mwitwari ko kiretse gusa ijambo ry'Imana nibyo ribereye gusoma, nibyo bibereye kumvikana, nibyo bibereye kwamamazwa, nibyo bibereye gukwiragizwa mu bantu. Rero harabemeye hagati yacu kugenda kugisoma no guterera ivyumviro kugira ngo kiryohogwe neza gusumba. Ico kintu tukoze ku mutima. Ikindi tuvuga ko ni ikintu kijanye muri rusangi uburyo, na cane ko murabizi dufise kahise karekare ka dependance ko kwiheka ku bihugu vy'i Burayi ku bijanye n'imigambi iteza imbere ishengero ryo mu Burundi. Icuzi bigoye kuronkera amahera hanze, mugabo uzi ko aho ubaye bagikeneye ugacucirika kubera ku rubuga mpuzamakungu wo guterera amashengero. Ico kintu kitari priorite, ico kintu gacu giheba. Ariko twasanze mu vy'ukuri dukwiye gufata mu minwe indigénisation n'ijanye gusa n'ingere twiyumvira nk'abateoloji b'abarundi, mugabo kandi n'ingere dukoresha ibyacu kugira ngo duteze imbere ishengero ryo mu Burundi. Rero ariko batwumviriza kwifuza guterera
cece n'abarundi n'abanyamahanga turayakira ariko cece n'abarundi bifuza gutera muri kino gikorwa karibu kugira ngo dushobore kwiragiza bino bikoresho babikeneye turabikeneye babarundi bize cece n'abarundi batize amashuri menshi cyane aho dushobora kubafasha kwiga ijambo ry'Imana cyo kugigisha kuritegura bafite igikoresho ciza hama novuga ko yari abari bahari baserukira inganwe zitandukanye abakuze urunganwe rushasha rw'abapasitori bato bato nabona izo nganwe zose zari zihari kandi zari zifise ico ziterera. Green Pastures ni igikorwa kimwe mu bikorwa vya Lilo Flock Ministries catanguye mu 2015. Mu 2015 nivyo harabaye ibihe vy'imbarutso abarundi biyugaranye mu mazu bandika ku WhatsApp ku marezo sociaux ukabona yuko ivyo bandika n'ivyo tuvuga bitahinduwe n'ijambo ry'Imana kugira umutwaro wuko Bibiliya iduhereza imbono y'ubuzima n'isi bishingiye ku ijambo ry'Imana nivyo n'imbere ya 2015 hari umutwaro wo kubona ivyizegwa ivyigishwa mu Burundi hari amashengero atandukanye vy'ukuri usanga bidashingiye Kristo kandi bidahesha Imana icubahiro mugabo n'inyigisho zivanzemwo humanisme uko umuntu ashaka indoto ziwe bikambara gusa umwambaro urukristo twasanze uburyo bwiza bugarukana abantu kuvyizegwa bizima cyane cyane mu kibanza aho ijambo ry'Imana rishigwa ku ruhande haba kubijanye n'ibyo tuvuga nk'ubutumwa hanze mu badakijijwe la marginalisation ya Bibiliya muri evangelisation la marginalisation ya Bibiliya kuri pulpit ivyigishwa mu mashengero canke ibikoresho ibyo dukoresha mu gukuza abantu mu gakiza ugasanga ntibyagwa n'ijambo ry'Imana. Twasanze rero ico bikemura ari kugarukana ikibanza centrale c'ijambo ry'Imana muri ubwo burere bwose. Twatanguye rero duherekeza abantu gusoma Bibiliya igitabo ku kindi kuva mu mwaka wa 2015 urugendo rwiza uburyo twatangaye rwitabiriwe n'abantu benshi gusumba n'ibyo twari twiteze ku mwaka abifuza urwo rugendo bagenda baba benshi tugahurira amashengero atandukanye nka Minevame Shemeza n'ahandi ariko mu nyuma tuba dusanga ni vyiza yuko abo bera baja mu migwi mito mu kibano kugira ngo bagire impact mu kibano byo twita ama green cells ariko kandi intambwe yari ikomeye kuko intambwe yo gufata ivyo bintu vyose vyabaye mu myaka 10 bigatanzwa mu gitabo kugira ngo amashengero ashobore kubikoresha avyapoprier bashobore kubikoresha nk'igikoresho c'ishengero canke n'iyindi migwi itandukanye ishobora gukoresha ico gikoresho batarinze gukoranira ahantu hamwe ngo baze kumviriza umwigisha yitwa Nikiza. Niyumvira yuko ari uko ico gitabo citwa ubwatsi butotahaye bwo mw'isezerano rya kera cavutse.